Yakobo na gice cya 2 umurongo wa 22, kandi muba bakora ivy'iryo jambo nimuba baryumva gusa mwibesha. 23, kuko wumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu yirabiye mu kirore, amaze kugenda aca yibagira mu maso yiwe uko hasa. Ubwo wumva atari ubupfu gahemu. Ibaze wiravye, ntiwibuke yuko uri inzobe canke wirabura, ntiwibuke ko ufise inyinya canke utayifise, ntiwibuke ko ufise imishatsi canke utayifise. Ntimwumva ko umuntu aba atakira umuntu. Abantu ngo bumva ijambo bakibesha ntibarikore, nukwibesha kuko ntibababesha Imana. Ngo bameze nk'umuntu yiraba mu kirore agaca yibagira ukwasa, akiraba niyibuke yuko mu menyo hari kwisombe, niyibuke yuko yasanze afise uburire ku maso, agaca yehera mwibarabara, agaca yehera ku kaza kagenda. Abamubonye bose bakitwengera bati ivyo bisombe ku menyo yo burya burire. Kandi uwo yiravye mu kiyo agaca yiyibagira uko yarasa, akehera mwibarabara. Uko nikabumva ntibakore bameze, baratwengwa bati mbega agakiza. Vy'agakiza nuko ivyo bukozi bw'Imana bavuga nivyo, bagatwenga bakuma, kuko bariko barabona udusembwa kuri wewe wiyibagiye. Umurongo wa 24 uravuga ngo imbuto zatewe mu ivu ryiza zigahunda impeke nyinshi. Iryo vu yavuga twebwe, imitima yacu itegwa mu ijambo ikaryakira, umutima ugacugira imigabo wo gushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Nituba bagenda barenganya uwo muryango ngo duce tubisiga hano, oya reka ivyo twumvise tugende tubishire mu ngiro, niho tuzoba turi abanyabwenge kandi tuzoba bagaciro, bizoduha izina, tuba badasanzwe, bagira ico batwitirira kubera ivyo we uri kurashira mu ngiro.